Okay, ndongeye kubaramutsa abugira kandi mwiriwe mwaraye mumeze neza ndizera yuko muri amahoro. Hariho abanyandikiye kuri WhatsApp, banyandikira muri commentaire ku mavideo nagize iminsi sharinga kuri Facebook, ni Mr Julius 257 kuza YouTube hehe. So no mu magroup atandukanye baguma bambaza none izo video uzikora gute? Twereke ukuntu zikora. Okay, you guys, ufise telefone so uvuga ngo imashini. Okay, mu gihe udafise imashini urashobora gukoresha iyo telefone yawe ya smartphone. Ukoresheje application koroshe cyane gukora video ukayimonta ukayigira edit ukayikora ku buryo bibaza yuko imashini wakoresheje. Niko natanguye naje nkoresha. Ukakifosinga ku application kamwe gusa ngo ndakwereke utagatahuye wandike muri commentaire ati cyane ntahuye ndakwishira nta kibazo ugomba unyandikire kuri WhatsApp nomero yangize. Ntibazo bahende cap basaba ibintu byinshi iracankanya. Ijya ati video direction nawe nyene ati Filmora zo nyene hari ibintu bushaka gushiramwo baca bakurihisha mugabo akaguma ndakwereke ni direct kuko utuntu barihisha ni dukeye mugabo video usanga ari original ukoresha telefone yawe. Are you ready? Twagiye nkurikira. Okay, we ikintu cyambere utegereza gukora ja muri Play Store kwanza wandike video maker bashabaza kugwa ama application menshi ushobora gukoresha nyene ku editinga cyangwa kugira montage ya video. Baraguha iza video iki biki mugiye byose ni ibintu nyene bya KineMaster ibiki mwate bwiye turondera ni yahe ni murayibona gato yereka ngire buke hariho za video editor maker KineMaster ibiki muga iyoroshe ushobora gukoresha iyi CapCut iyi iragoye cyane haricyo barihisha menshi bararihisha hariho ivyo ushaka gukoresha muga barihisha hari yindi iyo usanganye na free ibintu byinshi usanga ari free ari bwagusa iyi video maker ngira murayibona cyane namaze kuyistara. Okay, iyi ndibaza hari gihe uza gusanga itari mu telefone yawe muri application ndaza gushira link muri aho hepfo muri description uza guca ku link amushuza kuyitora iyi video maker kanyena ka iyi irakora cyane irakora ibintu byinshi kandi iroroshe cyane. Please we ico ndagusaba ni kwifosinga nyene kuri aka kamwe na ka video maker cyo nako kaza kari mu telefone niko nkunda gukoresha cyane mu gihe imashini tari hafi. Okay, woraje ngaho kacukire ya new project izi nizo maze gukora izi nizo maze gukoresha nyene kenshi. Woraje ngaho ukatinika kuri new project hama ukaca ushwazisa nyene ama video nyene ubushaka gukora nimbare ari 200 yari yo yose yaraja mu nta kibazo aha ntibakoresha no yaba 50 buce burya nyene rwa warahimbaguye kugira uze kubuteranya neza yibe ivideo imwe nimwe wocu fyo ngaha arana zamaze kujamo. Okay, urabona zamaze kujamo zose zamaze kwiteranya nta kibazo. Abonye zose zamaze kujamo so aha rero bugiye kurubuga ugomba uzegitinge ugomba uzigirire montage kwa ka video aka application karoroshe cyane karoroshe. Okay, mabona ngaha ariko mumbare ndiko mvuga ndiyihuta kuko urazi ko aho urashobora kuyigira nyene size y'ugomba nyene imbugome ya ka YouTube ka Facebook ko ntiza kuboneka bivana n'uburyo ushaka kuza kuyipostingamo mugari kuri YouTube ngaha aha ni sawa va YouTube va Facebook TikTok ibiki byose usanga birimo urashobora kukagira nyene ukugomye ukakirika ngaha nyene ukagumukirise ukagira nyene ukugomvye nyumba ushaka nyene ukagura komsa ibiki nibindi akaroroshe cyane gukoresha nta bintu birebire nyene bagusaba bisagusa ukamenyera mu minota 2 ubuze hejeje gukora video ngira y'insaha yose kuyigira montage. Urabona ngaho urashobora kudeleta akantu nyene bawihenze wagahimbuye. Okay, urabona ngaha ni speed haga bavuga ati kuvuga onyarusa slow wiri ibiki igende inyaruka igende buke aha urabona ngaha bugiye kugira igende buke isi biga nyambari lante ibiki nibiki noneho murayibona byose murayibona ndebazangira murayibona
Wakana aho ugiye kuri apply to all ubugiye kubigira vyose kugira bize kugenda vyihuta mu gihe uba wahejeje video yose washaka kuvuga ati ibi nkenenze kubivuga kugira mu majambo anyaruse kugira ntibirambirana abantu naho ni pipi iyi pipi nayo munye fyonze kwiyi aho ugiye kugira nyene nko gushaka video hejuru canke ifoto canke video hajya nyene nkaha aho dufate nk'iyi foto urabona ngaha ndayise ngaha ni ushaka kuyigira nyene muri aho ukushatse nyene nyumba ushaka kuyicurika nyumba ushaka kuyikwega kugira ngo ize kugenda yose nta kibazo fyo ndakwaka aha naho kuntu iza kugenda yiyafisha nyumba bukiye murakunda no kuyibona rero guse ico bikoze nuko uraba ukuntu nyene ugenda ukamenyera ubu bwose n'ubuntu nyene attention mugabo ubwo ubona ko hari kuba ubuntu butukura ubu aya utubararihisha mu guca ubwirengagiza ukashutsa kuba batarihisha ubu ni free kuko wenze wakora ugashira maka barakurihisha amadolari kanaka buri kwezi ndibaza ngaho muriko muravyumva ico mutaza gutahura amaza gusiga muri commentaire kuko mvuga nyarusa kugira ngo tuje ku bindi yego aha naho urashobora kuza ngaha ukagomba gashira ko na video hose birakunda kuyishira hejuru hajya ari ugomba uvugeho nk'ikintu kanaka kuba wagize nyene behind scene ivyo ugomba kuvuga hamushiza kubigira reaction ngaha nyene ngaha nta kibazo volume ugomba kayivanamwo cyangwa kamureka kavuga vyose nta kibazo byose birimwo ntimugire ikibazo hama biruko okay ndibaza ngaha murayibona kundi ndagerageza nko gashira ariko rero aha ni rangi ukeneye irangi gyushase nimba ari black nimba ari white nimba ari irangi cyose gyushase nimba ukeneye kwihinzobe nimba ukeneye kwirabura ibiki mugabo rero attention hakatukura aka bararihisha amarangi nyene usanga ari originalite bararihisha ko ico wibanza ko ugenda utinika kutu nyene urabona ngaha bararihisha ucufyonda kutu nyene batarihisha nta kibazo murayibona ngaha je mpisemo nkirirange okay hanaho ugiye kwandikamo nk'ititre kanaka nyene nka text canke yake bakunda gukora ama lyrics nyene bisanzwe canke nyene aho ukaca wafishe kuntu nza kugenda yiyaparesa nyene yiyerekana cyose usanga biriko nta kibazo ndibaza miko murankurikirana aha naho effect ni ukuntu video iza kumera wana ngaha asizemo ibintu mbari fu nyambari biki irangi blue ibiki cyangwa ukuntu bigemeze nk'umutima nyene iriko nka beat dufata ibiki n'utuntu twinshi mugabo iri kwije cyane aha naho sound ugiye gushaka nk'uririmbo kanaka canke ka instrumental kanaka nyine babatoye aha naho ni ma effects yaga wa produce ngaha kukoma mashi crowd nga batwenga ibiki bigenyene by'amafani fani nyene ibiki by'ingu music box ibiki byose birimwo indege ibiki beozi amakengeri binzuki inyoni zirira kamera bijya ngo debaza byose urabibona airplane ibintu byose nta kimwe tugenda bishiramwo ushiramo ikintu cyugombye cyose ngaha ibintu byinshi ntibarihisha ni for free kuri gusa aha naho tunatone tujya tu emoji nyine usanga nyine urashobora guhita amaka emoji cyase n'imbaraga indege n'imbaraga mu bumbe ukagira nyine akushase nyine ngaha ndibaza murayibona iyi video ndayikoze kugira nderekane kuko hari abantu benshi bakomeje kumbaza ngo ukuntu bakora video ni telefone ukuntu wogira montage murabona yuko byoroshe cyane iyi iroroshe ya application gusa mugabe bisaba yuko wifu kasinga nyene kwiyi nyene prem urayibona ushobora kugira ugombye ukuntu uza kuzunguruka nta ahantu barihisha ibintu byinshi mu minota 2 uhejeje gukora video ebana usanga nyene video ngo wayikoresheje imashine ordinateur ebana ige y'ubugesera okay hambe urashobora no kukagura nyine ukavuga cyakaze kuguma kazunguruka kugera ku mwisho nta kibazo okay ndibaza ibintu byinshi ngaha mwayibonye ndibaza hanaho ngaha aha naho ugiye gushira ko nk'icongereza bemera icongereza igifaransa n'ibindi birimi kugira ibyo uvuze bishe genda kwiyandika yajya ama lyrics nyene ikespagnole ibiki ya iki reka tuvyirengagiza kuba dukoresha ikirundi ntibaragishirako kirundi ntikiratera imbere aha naho ugiye gusevinga bo aha rero attention ngaha hariho barashira ko recommendation ni 480p we ushasa hari gihe uzosanga yiri ngaha kuri 180 nk'abakunda kwa uploadinga kuri YouTube byiza rero mu kunda kwishira ngaha kuri 1080p muganga ko yabampaye 480 niho ntekereza kuyikora nta kibazo hamukacu bisevinga kabihetse
ndibaza nivyo ndibaza mwabonye ukuntu ushobora kugakora aha naho ngaha naho no kushira kwijwi hejuru mu gihe wahejeje kurikora canke mu gihe uri kuvuga ku kintu kanaka wahejeje kumonta vyose aha uri kuri recordinga nyene ushira kwijwi hejuru bivuga ko twika ati hariya harabaye ibiki ewa numva ni vyiza mugabo ya ukoresha nk'ama headset ama ekuteri canke bafise micro uracomekako amajwi yakagenda neza. Okay, ndibaza vyinshi mwabibonye, ndibaza ama effect mwayabonye ibiki ya ukacumenya ukuntu nza kuduhimbagura no vyinshi muzoyimenya nimba ari ushaka kumenya ushire muri commentaire aka video ndakakoze kugira ngo ndereka abantu ukuntu tukunda gukoresha video ukuntu dukunda gukora montage mu gihe ubara ahantu nyene atamashini bikwegereye aka video nyene kihuta nyene bohamisigaye ibisinda bisevinga kubera hari kwigira ko gusa ndabimyutinze nyenda avanye n'amacu kuko turinde ibintu vy'ama copyright. Okay, ndibaza vyari nk'ivyo nyene bisigaye naho butaha nimba ari kibazo ufise ubaze vrema. Harakana ndibagiye aka rotate nyene yini kugira nyene kuyihindukiza aha naho nahantu nyene ugomba gufuka isura y'umuntu kugira ntize kuboneka muri video byose arana ko birimo nta kibazo ndibaza byose mwayibonye. Okay, amisigaye nivyo mugira ibihe vyiza. Okay, ndibaze mwakabonye ka application ni video maker birashika ukabutaka ukatemo mu telefone ya muri Play Store ndashira description ndashira link nga muri description ugatoremo kandi hariho igihe usanga igihugu urimo katari bidakunda yuko ukatinotinga hariho ukuntu ukateshaje hariho ukuntu cyenda kaguha kuri WhatsApp unyandikire cyenda kaguha application hama utu video twose ukoze tuza tumeze neza you guys ufise smartphone wayiguze ibihumbi n'ibihumbi mugabo uriko usharing utu video twa fake umengo hama nimba hari kindi mushaka yuko tuza turerekana utuntu n'utundi ndi ngaha ku bwanyu icyo mumbaza cyose ndocishura nta kibazo.